Yes, katugarukire ku rukino novuga muzokina ku munsi wejo muzokina n'umugwi wa AIGLE NOIR Fighters kuri NPPC ndavuga nkuru nziza Peace Park Complex Stadium mu ntara ya Burunga kuja kina equipe AIGLE NOIR ivyo ukirinkino za Cup Champions League ubwo kuri wewe n'abakunzi bawe n'abakunzi umugwi wa RUKINZO Football Club biteze vyinshi kuri Tammy twitege iki ku rukino rwo ku munsi wejo ku rukino rwo ku munsi wejo kuri twebwe ukuntu twaruteguye n'uruzo ari urukino rwiza cyane ego ku bafana ba RUKINZO bitega intsinzi kubera yuko dufise umumenyereza atwitaho cyane kandi yaraduteguye neza ariko kandi muri equipe ya AIGLE NOIR harimwe mu bakinyi azi equipe ya RUKINZO ndavuga Juma Muzandi harabazi asanzwe ari mu defense nawe murabataka ubwo ntihazohava habaho novuga ukuremerwa cyane kuno musore oya ijyani football tugiye gukina football kandi umupira udunda ushaka nitwa Nakiritimana Freddy nkaba ndi umukinyi wa RUKINZO FC nkaba nkurikirana ikiganiro cha Linux Sport. Hello bakunzi ba Linux TV kandi barabose ndizira ko mumeze neza ariko kandi vy'umwihariko n'iganiro Linux Sport nkuko bisanzwe banako tuba turashikiriza bakuru agenda avugwa hirya nino mu kibuga ndetse n'inyuma y'ikibuga ariko kano kanya turi mu kigo cy'ubuhinga Centre Technique National nkuko bisanzwe aho mu RUKINZO usanzwe ukorera imyimenyerezo nova yuko ko bitegura n'urugendo berekeza novuga mu ntara novuga ni makamba ya kera ariko novuga ni muri Burunga mu ntara ya Burunga kandi novuga yuko ya Burunga yagutse intara shasha bagiye kujya n'umugwi wa AIGLE NOIR Fighters ariko kano kanya rero turi kumwe n'umu bakinyi b'umugwi novuga wa RUKINZO ariko nabagira ko yidondera abakunzi ba Linux Sport sijyambere aciye hano benshi amumenyera hano kwinombonesha kure ariko reka ndakura munsi ugiye kunidondera abakunzi b'iganiro Linux Sport ndabaramukije cyane Elvis meze neza ego meze neza ugiye kwidondera abakunzi ba Linux Sport ku mazina yanje nitwa Tuyisenge Jean Merveille bakaba bantanzira Tammy Abraham ego kubera iki Tammy kubera yuko n'umuidole wanje ndamukunda Tammy Abraham ego yes Tammy mu cicaro ca kabiri mu makinyi bashoboye gusinda ibisindo vyinshi ariko no munsi mu mugwa RUKINZO ntibiriko biragaragara biko birapfira he ubwo nuko novuga ni tactique z'abamenyereza zitandukanye canke ni Tammy icicaro ca mbere gisa nk'icamukanze oya hasi kuvuga ngo ni tactique z'abamenyereza twibukanye ko kira kintu kiba gifise umwanya kira kintu kiba gifise umwanya ku bakunzi rero ba Tammy Abraham ntibacika intege bizoza ni bukebuke mbeko abantu basanzwe batazi Tammy ninde yatanguriye urugendo rw'umupira w'amaguru canke ni Tammy yisanze mu division yakuze ubwo Tammy yaciye mu academy imeze gute muri carrière yawe Tammy Abraham ni umukinyi yaciye mu migwi myinshi itandukanye nkuko bisanzwe umugwi wanje ni Deira no club wanje d'origine no mugwi wandeze mu nyuma naravuyeyo ndaja muri Legepio Direct mu cicaro ca kabiri avayo ngaho narigeze no kuja muri selection ya UKens muri 2015 gushika ubu nkaba ndi muri RUKINZO yes ubu gushika ko hanye novuga uri mu mugwi wa RUKINZO waraci mu migwi nk'icu nova nkuko itubwiye imigwi ya Legepio waraci mu mugwi nka Deira Tammy niri hetandukaniro uri kurabona mu cicaro ca kabiri benshi baravuga ati mu cicaro ca kabiri niho hakomeye ko hasaba ingufu nyinshi cyane abandi ati mu cicaro ca mbere niho hakomeye kuko niyo iganwa rikuru ry'igihugu uri kuraraba washo gutsinda ibisindo byinshi mu cicaro ca kabiri be niri hetandukaniro rihari hagati y'icicaro ca mbere n'ica kabiri nkuko bivuze icicaro ca kabiri n'icicaro ca mbere ntishobora kuba bifise isano kubera yuko urumva bamaze kuvuga ko ari ca kabiri urumva hariho niveau ubuduzi uvuye mu cicaro ca kabiri ukaja mu cicaro ca mbere hariho niveau ubuduzi niyo mpamvu ubona yuko biba bitandukanye cyane kubera yuko iyo muri ko murakina match zo mu cicaro ca mbere bisaba ibiharuro byinshi icyo kimwe nizo mu cicaro ca kabiri kandi match zo mu cicaro ca kabiri ni nkeyi paraporo izo mu cicaro ca mbere nike kintu gikuru cagukanze gushika mu cicaro ca mbere mu cicaro ca mbere kintu ca mbere cankanze ni ukuntu kwanza tugira mu myitozo biratandukanye cyane n'indi mu cicaro ca kabiri kuvushira mu mugwi wa RUKINZO nakaye kantu novuga kakuryoheye mu mugwi wa RUKINZO wabonye novuga muri kariyera utari bwigera ubona
urukundo muri ekipe yacu ya Rukinzo. Ego. Ninde mukinyi asa nk'ugorana cyane muri ekipe ya Rukinzo, navuga kuri muri za mohari gutera inkuru akanovuga kazana vibe muri ekipe? Vicky Papero. Ego. Vicky niwe mukinyi afise vibe muri ekipe ya Rukinzo? Ego. Niki kintu wemerera umumenyereza Miburo Abubakari? Miburo umumenyereza mwiza mbere cyane gose, kubera yuko aritaho abakinyi biwe. Niyo uri mu ikosa arakubwira, guhamagara, akaguhanura, akakubwira ati ahantu uko wigenza nabi raba ukosore, ukore uku turabe yuko byogenda neza. Yes, katugarukire ku rukino novuga muzokina ku munsi wejo, muzokina n'umugwi wa AIGLE NOIR Fighters kuri NPPC, ndavuga nkuru nziza Peace Park Complex Stadium mu ntara ya Burunga. Kujya kuri equipe ya AIGLE NOIR ivyo gukina inkino za CAF Champions League, ubwo kuri wewe n'abakunzi bawe n'abakunzi umugwi wa Rukinzo Football Club biteze vyinshi kuri Tammy, twitege iki ku rukino rwo ku munsi wejo? Ku rukino rwo ku munsi wejo kuri twebwe ukuntu twaruteguye ruzoba urukino rwiza cyane. Ego, ku bafana ba Rukinzo bitega intsinzi, kubera yuko dufise umumenyereza atwitaho cyane kandi yaraduteguye neza. Ariko kandi muri ekipe ya AIGLE NOIR harimwe mu bakinyi azi ekipe ya Rukinzo, ndavuga Juma Muzandi, harabazi asanzwe ari mu defense nawe murabataka, ubwo ntihazohava habaho novuga ukuremerwa cyane kuno musore. Oya, ijyani football, tugiye gukina football kandi umupira ndawushaka. Ego, twitege ko ku munsi w'intsinzi. Ego, intsinzi irahari. Tugushimire cyane. Murakoze.